Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media. Nizere ko muri benshi kandi mumerewe neza. Ni kakanya ko kubashikiriza ikiganiro mvura muganga, ibiganiro aho tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi twakuyaga kubijanye n'indwara y'amenyo bita gingivite. Iyo ndwara nifata amenyo, ifata ikinyigishi. Murazi yuko amenyo aba ari ku kinyigishi. Gingivite rero ni indwara ifata ikinyigishi. Muti imeze gute? Gingivite umuntu ayigwaye ibimenyetso ni byinshi, arashobora kuva amaraso ariko arijigitura, ikinyigishi kirashobora guhindura ibara n'ibindi. Muti mbega gingivite yobitegwa niki? Hariho ibiyitera, muri ivyo harimwo imiti n'ibindi. Mbega gingivite iyo abaganga bavura amenyo bita abadentiste iyo bayibonye barayipfufahaza, barayivura igakira canke ntikira? Ivyo ni vyinshi mu bibazo nibaza namwe mwibaza. Inyishu z'ibi bibazo nibaza nivyo namwe mwibaza zose kugira ngo tubironkere umuco, twaciye twegera umuganga Thierry Kwizera yanonosoye ivyo kuvura indwara z'amenyo n'ingorane zo mu kanwa, akorera ku bitaro Polyclinique Roi David nga mu gisagara ca Bujumbura, kugira ngo aduhe umuco kuri ivyo bibazo vyose. Atangura atwidondora. Jewe nitwa muganga Kwizera Thierry, nkaba nakurikiranye ibijanye no kuvura indwara z'amenyo no mu kanwa. Nkaba nsanzwe nkorera ngaha ku bitaro aha mu Musanze kuri Polyclinique Roi David mu gisata ca dentisterie stomatologie kijeje kuvura indwara z'amenyo no mu kanwa. Gingivite muti imeze gute? Indwara ya gingivite ni indwara mu Kirundi sinoruko ndayita, tufate ko ari indwara ifata ikinyigishi. Ikinyigishi nibaza ko twese tucumva. Ni indwara rifata ikinyigishi c'umuntu kigatangura gisa na rouge, ndetse kikanamubabaza agikozeko akava amaraso mu gihe ariko ariborosa canke yasemuye ikintu, hama kikanavyimba. Kubera ubundi bw'ikinyigishi kimeze neza ntabwo kiba kiri rouge, kiba gisa na rose. Gingivite umuntu ayigwaye ibimenyetso ni vyinshi, arashobora kuva amaraso ariko arijigitura, ikinyigishi kirashobora guhindura ibara n'ibindi. Muti mbega gingivite yobitegwa niki? Ikimenyetso ca mbere ni uko ikinyigishi iyo gisa na rouge kirahindura ikurere. Ikimenyetso ca kabiri kiravyimba, mubona ikinyigishi iyo kivyimvye. Ikimenyetso ca gatatu kiramubabaza kandi ariko arijigitura akababara kandi kikava n'amaraso. Nk'ibice nka 90% irategwa n'ivyo bita ama plaque dentaire, amataratre. Hariho abantu usanga bafise ibintu bimata ku menyo bisa na jaune, canke abandi ugasanga birirabura, ça dépend. Rero bijya kenshi biba birimwo amabacteri, nivyo biraheza bikamanuka mu kinyigishi, ayo mabacteri akamanuka mu kinyigishi akaza gutera iyo ndwara ya gingivite. Hariho ibice 90% n'ivyo bitera. Ibindi bice bikeya irashobora kuva no ku miti abantu bafata, ico bita gingivite hypertrophique médicamenteux, nk'imiti ya hypertension imwe, imiti y'intandara imwe irashobora gutuma umuntu agira gingivite. Ibindi bitera nk'umudamu yibungenze arashobora kugira gingivite bivuye ku nkabuzo iba yaduze yitwa progesterone, naho nyine arashobora kugira ico kibazo ca gingivite. Havuye carie dentaire hasha haza gingivite mu ndwara zikunze kuboneka mu kanwa. Havuye carie dentaire haca haza gingivite bivaye n'ibaro tuba dufise byabo twakira buri munsi. Nko ku bantu 10 batwitura bafise gingivite ushobora gusanga ari abantu 2 canke 3. Yego, bari hagati ya 2 na 3. Mbega gingivite iyo abaganga bavura amenyo bita abadentiste iyo bayibonye barayipfufahaza, barayivura igakira canke ntikira? Gingivite ni indwara ivurwa igakira. Uyivura bivanye n'icyayiteye. Dufatiye kuri iyo iva kuri burya bucafu buba buri mu kanwa bumase ku menyo, umuntu aragenda ku muganga yabinonosoye, umuganga w'amenyo akamwogereza amenyo agakurako burya bucafu, hama ubwo bucafu bumaze kuvako ni ukuvuga abavuye igituma, iyo gingivite irakira. Hama iyo gingivite iva ku vy'imiti, nimba ari nk'ufise nka hypertension arashobora kugenda ku muganga wiwe amukurikirana kuri hypertension, akamubwira ikibazo iyo ntuza yamuteye, niba amuhindurira umuti akamuhindurira.
kubijanye n'abo badamu baba bibungenze ni ibintu bifata igihe gito birahera. Arashobora kuyirinda cane, hariho ivyo umuntu ashobora gukora kugira yirinde. Ubwa mbere na mbere, igihe cose byose bihagaze kw'isuku ryo mu kanwa. Igihe cose umuntu ajeje gufungura yo kwijigitura n'umujigiti utagumye cane kugira ntumukomeretse, hamwe na korogati. Hama kandi ikindi gihe naco nko buri mezi 6 canke rimwe mu mwaka akaja kubonana n'umuganga yabinonosoye kugira arabe ko y'amatara ariko araza kumenya kugira yakure ko hakiri kare atarerwa aramutera ico kibazo c'ikinyigishi ariyo gingivite. Abana si cane ariko abakuze nibifata cane, n'abana barayigwara ariko urugero bayigwara ko ntirungana n'ubw'abakuze. Mu bisanzwe umugwayi kugira aze kwivuza aba yabonye ikimenyetso. Hariho uza avuga ati ndiko ndijigitura ncira amaraso, hariho n'uwuza avuga ati ikinyigishi kirababara cane canke ikinyigishi cane kiravyimbye canke cahinduye ikurere gisa na rouge. Rero mu gihe aje tumaze kumusuzuma tweza twabona ko ariyo gingivite, turamusigurira hama tukamubwira n'ukuntu twayimuvura, kandi abamaze kuyivuza barakira. Afise ico kibazo ca gingivite ariko arijigitura, urabona iyo umuntu ariko arijigitura acisha amazi mu kanwa canke agacira uyu muti aba ariko arakoresha arabonamwo amaraso, canke yasemuye ikintu nk'ikigumye, semuye nk'umwumbati arashobora kubonako amaraso kuri ico kintu aba yaje gusemura. Hama hariho n'abaza bababara, kubera mu gihe utanguye kubona ico kimenyetso co kuva amaraso ariko arijigitura, hari igihe rero uzi ikinyigishi kubabaza, baraza bababara, baragira ububabare ikinyigishi, niho rero baheza bakaza kwivuza. Abaganga bavura amenyo iyo muriko murayaga bagarukana ijambo kwijigitura. Mbega kwijigitura neza vyogenda gute? Kwijigitura neza uko vyotegereje gukorwa nuko atamujigiti se hano hafi naye kubereka uko bijigitura. Kwijigitura neza dufatiye nko kuri iyi maneke, urabona ifise ntuze y'amenyo y'umuntu, dufate ko iyi karamu ufise ari umujigiti twasize ku muti. Rero uburyo bwiza bwo kwijigitura ukuraho kinyigishi umanura, kandi ukabigira dusuma buke buke udashiramo inguvu nyinshi, ukuvuga arazungurutsa wa mujigiti wawe gushika no mu menyo y'inyuma, ahindana naho nyene ugakura kinyigishi umanura ku musaya wo hejuru hose ukazunguruka, hama hejuru mpekenyera nkafata ya brosa nkayishinga bwa bwoya nkayikura buke buke kandi uzashiramo inguvu. Hama hepfo nkura kinyigishi nduza nkazungurutsa gushika aho amenyo yose ndayazunguruka, indani nyene uko nyene, aha hejuru mpekenyera nkashinga wa mujigiti kugira ngo ahagire. Mu bisanzwe uburyo bwiza bwo kwibrosa n'ubu, ariko hari ibisabwa. Harasabwa umujigiti apana ujya ugumye cane, hasaba umujigiti woroshe, bigasaba n'umuti w'amenyo. Rero hama abantu benshi twibrosa mu gihe kitari cyo. Ushobora kwibrosa imbere yuko mfungura, ariko mba ngize igihe ushaka, nabwirizwa kwibrosa inyuma yo gufungura kugira vya bisigarira vy'imfungurwa byasigara mu kanwa ndabikureyo bivemwo, kubera niyo ntandaro y'ibibazo vyinshi umuntu ashobora kugira mu kanwa. Nico gituma tuguma tugaruka ku buhinga bwo kwijigitura. Kandi abantu apara yo kwijigitura, hariho n'ikindi kintu bakoresha bita file dentaire kugira ivyo kurya vyagiye hagati y'amenyo ahurira ubikuremwo, hari file dentaire bacishamo, hama burya zose zikava mu kanwa. Abantu benshi bamaze kubona avyuka yijigitura kubera bafise akamoto kabi mu kanwa, ariko ako kamoto kabi co kava kuri vya bisigara vy'imfungurwa biba vyasigaye mu kanwa mw'ijoro. Nimba nijigituye imbere yuko nja kuryama, ni ukuvuga mvyuka ntafise akamoto kabi mu kanwa, ndaheza nkoga, hama nkakora nimba ari amazi ncisha mu kanwa nkayacisha mu kanwa, hama nkanywa icayi, hama nkaca nijigitura inyuma yo kunywa icayi kugira ngo nkureyo vya bisigarira vy'imfungurwa bisigara mu menyo. Uretse ko benshi bava amaraso bariko barijigitura baba bafite iyo ngwara ya gingivite, ego nivyo do kwikomeretsa birashika, ariko ni gake cane. Ni gake cane mu gihe umuntu wese abonye ko
ikimenyetso c'amaraso mu gihe ariko arijigitura akakibona ariko aracira canke akakibona kuri brosada yiwe, vyiza yo kwitura abaganga bagaheza bakamutunganiriza bakamufasha. Impanuro zoba ko umuntu wese yibonye ko ikimenyetso kimwe muri ivyo twavuze yokwitura abaganga, hama igihe cose ajeje gufungura akijigitura. Hanini kuyikinga gingivite nico, ariko kandi ntitwibagire ko burya umuntu kugira afate umunwa wiwe neza yitwarika amagara yiwe yo mu kanwa, igihe cyose buri mwaka vyanse yobona n'umuganga w'amenyo canke kabiri mu mwaka, nuko bayikingira kubera hariho washaka n'ababa baje kwivuza nk'amenyo ukamubwira ati ariko nubwo biri uko wewe urafise utuntu tw'uducafu turi ku menyo, mbega iyo uri kurijigitura ntaho uva amaraso? Atego cane ati mugana nzi ko atari ingwara kubera sinababara ati nayenje kwivuza iryinyo. Rero nico gituma tubahimiriza ko buza kubonana n'umuganga n'imiburire rimwe mu mwaka kugira ashobore kuyibona hakiri kare ayitraite itarirwa iraza mu vyo vy'amasenyuma vy'ububabare vyo kuvyimba ikinyigishi. Nshuti namwe bagenzi mwariko murakurikirana kino kiyago kijanye n'ingwara ifata ibinyigishi, nizera yuko mwashoboye kwamenyera ibitari bike kuri iyi ngwara. Mwumvise ibiyitera, mwumvise ibimenyetso vyayo, mwumvise ko ari ingwara ivugwa igakira, mwumvise kandi ingene mwokwijigitura neza mu ntumbero yo kwirinda ingwara nyinshi zifata amenyo bitewe n'uko umuntu atijigituye neza. Ndabashimire nongera ndabaha ikaze mu bindi biganiro bikurikira, nizera yuko tuzoguma kumwe. Ndabashimiye mwese, abifuriza ibihe vyiza, naho ubutaha murakoze.